I Breezy n'umuntu yagaragaye cyane ku matrend y'ibikorwa byiwe n'ubonye ibikorwa byo biriko birasohoka bishasha na Joel kandi umenye ko nawe nyine yarakoze umenye ko for the first apari ya jiri hariho amatora akorwa n'abafans ku ruhande rwabo ni n'amatora bahaye 40% nimba dufate nyimba Joel atigeze akora hariho amakategori tutirirwa turagaruka nk'indirimbo y'umwaka nitwayigarutseko umuririmbyi w'umwaka nitwamugarutse ku kijanye na Sadbi n'undi muntu mw'iyi industry Sadbi n'undi muntu kandi ikintu cyonyene maze kuba mbona nuko Sadbi ari ku rundi rwego my friend benshi barahakirira muri gospel soon as possible naza ndabavunira akagohe nabone uyu mwaka nubwo ariko barakora amakosa bariko barabura cyane visibility mu bikorwa byabo bashikiriza nico Natasha atwizeze wabonye kuri afishe ko yagiye kuba ashira ko ku bantu bazoba bariko barataha yabakubitiyeho bisi z'ubuntu. Hello bakunzi ba Y Division TV uyu munsi turagarutse kandi bugira kandi tuje kandi n'isesangura rigiye ritandukanye turacari muri sama turacafise byinshi byo kuvuga ku byerekeye ibiteramo bigenda biraba nibigiye kuzoba nkuko mubibona turi kumwe na Pastor kuri kamera kandi dushaka kuvugana byinshi ku byerekeye sama turagoye ikaze cyane Pastor kuri micro za Y Division TV. Murakoze cyane Mr. Arve Design subira kuramutsa nawe nizere ko uguwe neza after nizere ko tuzakuba tuganira byinshi uguwe neza ariko jewe meze neza cyane kabisa ibintu aba ari fresh sana Imana ibeherebwe icubahiro kabisa amen sinzi ko noramutsa n'abandi bariko badukurikirana Pastor Von nta kindi nokora inyuma yo kukuramutsa subira kugushimira we tubana umunsi ku munsi tubana time on time kabisa ndanagushimira cyane ikindi nuko nguwe neza imbere n'inyuma nizere ko bariko baradukurikirana baguwe neza ku bantu bitameze neza ndanabaramutsa nabonyene ndayifuriza inyuma y'ibihe bitari vyiza soon ko bigiye kuba bigenda neza biento ndamutsa ari abantu bariko baradukurikirana ndamutsa abantu bari ku mpande zine z'isi ndavuga ku maparti yose y'isi ndamutsa abantu bari mu gisagara ca Bujumbura neza nkaje aho mperereye mu gisagara hagati ca Bujumbura centre ville kabisa hepfo yaho gato muri quartier bitwa quartier asiatique quartier y'Icarabu ndamutsa abantu bari mu gihugu hagati abari mu ntara za Ngozi Gitega Karusi Muyinga hose tafite abantu ndamutsa abantu bari hanze y'igihugu ndatangura East Africa Kigali Rwanda ndafite abantu bari muri Tanzania abantu bari UK UG abantu bari Nairobi muri Kenya Mr. Frank ndamubwira ati good morning aho uri hose ariko niko bagiye n'abafana ba Barcelona ko ndabona ko mbanashize mu cyango man iyi sezo rero uyu munsi by the way agaklima kiri Bujumbura hari hashusha ariko turi ku masaha yo kumugoroba urabona ka agaklima ka naje nganambaye agapira k'imbeho urabona ka agaklima kari kameze kuntu ariko iyi ni klima ya fresher nta kuguma turi mu bushuhe urabona ko nahavuye rero nikubitamwo icango ku gapira keza cyane nifuriza abanywanyi ba Barcelona cyangwa abafans ba Barcelona k'iyi saison nizere ko tugiye kuba tubona itandukaniro ndaza niteramwo agapira ka Barcelona bona ko ndanaryohewe cyane agaklima kameze neza ndi neza mu gisagara ca Bujumbura hejuru neza ya Tanganyika ndi kuyibonesha amaso ndibaza ko bariko arayibona Tanganyika ndi kuyibonesha amaso ndi kwinjoyinga agaklima ndi kwinjoyinga ibihe vraiment urabona ko n'ibintu biba biryoshe ndamutse abantu rero bari ku isi yose ndababwira ati Imana ibgume ibahezagira ariko dufata isegonda rimwe kugira twinjire twese tumeze neza raba hano handitse sabone cyangwa subscribe ubanze hakande cyangwa afyonde guco urabe n'ahantu haragakengeri ufyonde kuri all cyangwa tout kugira ngo uzobe mu bambere mu bantu babona information cyangwa notification mu gihe habaye upload y'ikiganiro gishasha. Thank you Mr. Harvey nizera ko bose cyangwa twese baguwe neza nkatwe nabo bitameze neza soon Imana irabagirira neza rega nta muntu yama mu igeragezo. Merci. Yes ama chance menshi ku bantu maze gukora subscribe abantu badukurikirana cyane aho muri hose muhe akantu kamwe muce mukirihira. Yes rero Pastor uyu munsi turagarutse kandi n'ibintu bigiye bitandukanye bya sama uyu munsi dufise ibiteramo tugiye kuvuga ko ni nk'ibihe wobwira abadukurikirana bamenye ibintu nyamukuru tugiye kuganira muri kano kanya.
First of all ndabanza gusaba imbabazi ku bantu turiko turanyoteza mu iyi minsi urabona ko bitavyoroshe ku ma déplacement n'ibindi abantu tugapanga abandi ugasanga nitwa kurikije inama yacu ariko nizera ko Imana igendera dusoboza soon ibi ndayivuga nk'umuntu abari karategura ndazi ko jour zabaratubona twaherukana tuvuga ku gitaramo cha Dunda na Buja FM ku vyakiranze ibihe bimeze neza kuri Buja FM ifise na Buja TV kuri Canal Plus ifise na chaîne yabo inyuma yaho turavuga ko ibintu vyagenze uko vyagenze turavuga n'ama insolite yabaye ko ba MC turavuga ku baririmbyi bafashwe nabi ndavuga Bifes on the floor ndagaruka ku muririmbyi Sadbi atashoboye kubagaragara ku kavyiniro cyangwa kuri stage n'impamvu zabitumye mwaravyumvise ko ari saga yahabaye cyangwa kutumvikana ku masaha yamwe n'abandi Bifes yaho yagiye kuba akogwa kuri stage nk'umuntu atari bitari professionnel ndibaza ko na Mr Gael Juste Gael yamusavye n'imbabazi by the way ariko kandi tuhagaruka ku giteramo geruka kuba muri citwa Buja Music Award aho Aram Award yagiye kuba atangwa this last Friday ni vendredi heze kuri Win Club ndibaza ko niho twari twibereye abantu baba mesha makuru niho bari aba stars besho nga Bujumbura niho bari aba producer aba fans abagize ubuzima bwa entertainment bose bari hajya mu secteur yose aba muri promoters aba photographer aba videographer aba kira muntu wese bari hajyanye rero ndashaka ko duhagarara cyane kuri BMA ariyo nibaza ko twacha doherako ukatubwira byari bimeze gute twage tubona abantu benshi baposta na cyane kuri kategori y'aba producer niho hantu twabonye abantu benshi bidoze ngo naka injira utubwire neza na neza byari bimeze gute jambo nigwa first of all urabona ko cyari giteramo by'ukuri ryari joro ryiza cyane aho twari ko turinjira muri weekend Friday canke vendredi no twinjira muri weekend urabona ko abari umunsi uryoshe kuri beshi ku bantu babo bari muri entertainment urabona ko abari ibintu biryoshe kabisa aho hagiye kuba hagaragara n'abantu baberewe cyane ni giteramo Buja Music Award yari yateguye ni giteramo kigira gatatu ni edition gira gatatu aya ma award atangwa na Buja Music Award cyari cyatunganijwe na Kola Entertainment ifadikanije na Gahungu Entreprise canke abo bagabo batatu canke izo entreprise zibiri zaragiye hamwe kwinshura gatatu zivuga ati reka tukore agasha canke dukore innovation kuri bino kwa kino gitaramo cyo gutanga ama award iyo award Buja Music Award niyo gushimira abantu babarigaragaje cyane mu ma evenement canke muri trend ma secteur haba mu ba videographe just ku bantu bakora cyane entertainment abantu bagiye baragaragara kandi abantu bagiye barabonekesha ibendera ry'igihugu kure urabona ko ni ibintu biba biteguwe ni kiringo cy'umwaka wose biha hanyuma bakama bashimira buri gihe abantu bakoze neza ariko after urabona ko hari ibintu bimwe bitagiye biragenda neza yaho ryari joro kuri bamwe ryari giza ku bantu barose amapri abandi nabo ryari joro ry'amarira kwari kwandika ayandi mateka mu marira ataramarira y'umunezero ariko ari yamarira agaragaza agashavu by'ukuri kaba gafatiye ku karengana aho turaza tuvuga ko mu gisata cha music na cyane muri party y'aba producer cyangwa aba producteur baba audio ndavuga hagati ya Joel Hampton hamwe na Breeze n'umugore wiwe yose urazikateza ariko harimo nabandi nk'aba Transbeat bari hajya bari hajya ariko abantu barabwa amahigwe twese turabazi hari abantu bakoze tunashimira cyane bano abajama by the way ni ibintu ubona ko abari ibintu vyitondewe aba bajama bakoze amahiti turavuga kuri barakoze Breeze n'umuntu yagaragaye cyane ku ma trend ibikorwa byiwe n'ubonye ibikorwa bye biriko birasohoka bishasha na Joel kandi umenye ko nawe nyine yarakoze Joel muno mwaka uyu mwaka novuga ko atagiye kubagaragara cyane ni Joel yagiye kubagaragara cyane mu kwimuka mu kwinjira muri studio yiwe Citizen studio cyangwa Citizen Record urabona ko byari ibikorwa ni gikorwa yakoze ibikorwa byinshi byinshi ariko production gato yarayihagaritse agenda kuba yubaka
studio ubu yiwe asanzwe abarizwamo ariko n'umuntu kubisanzwe rega Joel kubisanzwe twatanguye kumumenya nk'umupianiste yabigize umwuga vraiment ari umuspecialist avuza muri band aravuza muri band ariko n'umwe yagiye azarasubiramwe ama piano zagiye kuba zigaragara mu ndirimbo nyinshi uribuka mu makorale narinze kuvuga korale yagiye kuba nyinshi avuza indirimbo za Sadbi avuza indirimbo z'abanyarwanda turiho turagaruka challenge agaposta challenge agaposta kuri IG ni n'umuntu afite abantu namukurikirana cyane kuri Instagram by the way kandi tunamubwira ati kugaje Joel akagumana umwete afise araza kugaragaza indi production tutari twiteze ariko kandi tugarutse muri side yacu muri party yacu urabona ko uyu mwaka by'ukuri tutagiye kuba tubibona kumwe turavye ama hit after hit Mr. Ibreezy yagiye akora ariko rero abantu benshi tumanze tumenye icyo kintu ego c'est vrai yari BMA abantu benshi baridoze ngo naka ariko tumanze tumenye ko for the first apart ya Jiri hariho amatora akorwa n'abafans ku ruhande rwabo ni n'amatora bahaye 40% nimba dufate nyimba Joel atigeze akora peut-être akaba ifite abafans be bakamutora agashaka gutwara zya percentage za vote online cyangwa vote SMS Jiri nayo ikaza gukora ibindi biharuro byayo kuko ibi bintu byabo basukuna babikora nabo nyine ni twebwe dushaka kumenya ngo bagize iki bisunze iki nubwo ko turavye ngo wakoze amahiti ngo uyu mwaka cyangwa wagize iki sebre bose barakoze ngo tumenye ko harabaye gutora yego ivyo harabaho gutora byose kandi gutora kwari kubi hari gutorera kuri zo socio hari no gutora kuri Jiri ariko dushaka tubone kino kintu wewe nk'uwari hajya wagira urumva amajambo agiye atandukanye aba mu bantu eske wewe uri kwaraba yubaje wari atobe hisunzwe iki bigenze gute first of all ntawo kwirengagiza ibikorwa Ibreezy yakoze nibikorwa byivugira Bersima urayibuka iyo urayibuka Edaire Bersima ujya mu jamani we yatwaye ni indirimbo y'umwaka yashoye guhabwa aga prix yakozwe nani Song of the Year ni indirimbo y'umwaka yakozwe nani Ibreezy byibuze indirimbo yaza kuba ishira mu ruhando canke mu gwego guko Joel aza kwinjira muri jya ntuze ni indirimbo ya Dramati Dramati urabona ko niyo ndirimbo yaza imuzana kwa rujya gwego twavuga gutera kuri rezo socio nta murundi numwe yaba uri mu gihugu yaba aba diaspora yari kumva ko Ibreezy atakoze vyibuze hari abantu twadufana ariko twagira makijya gikorwa ibintu byo gufana tukavuga ati reka tubishire apart turabe vy'ukuri vivacity canke ibikorwa vya productinze nibi reka turaba product turaba umusaruro result vyakozwe nibi twazara kuri amatora yo kuri rezo socio by the way ndaramutse na Santa ari ya mwija organisation ajeje gutanga makuru yaravuze ko gutora kuri side ya ma platform social medias yari 40% hama gutora kwa Jiri ari 60% uri kubyumva kandi urumva ko Jiri yagiye kuba itora before yujya munsi yatoye ava yuko ujya munsi ugira iki ugera kuko namye numva ivyo bamwe nabandi bagiye barashikiriza ati mbe Jiri yarigizwe nabande ariko biravugwa iki niki ariko ni ibintu vyagiye kuba bigaragaza ko tudaciye hirya no hino ari ibintu vyibuze twese tutishimiye ati gute ku buryo bw'umu producer ya w'umwaka yakoze ama video nta muntu numwe yakwirirwa aravuga byinshi twaramubonye kandi yarabikwiriye yakoze indirimbo ngaha zo mu gihugu yakoze indirimbo zo muri East Africa mu Rwanda aho yahagize agatere nta wundi basigaye bitabaza atari uzika amarebo menshi aracamurondera nubu baramukoresha yakoze indirimbo nyinshi za Badobe nakora indirimbo nyinshi harimo za Fudotwa uramuzi umutipe wacu kabisa ariko hariho amakategori tutirirwa turagaruka nk'indirimbo y'umwaka ntitwayigarutseko umuririmbyi w'umwaka ntitwamugarutseko ntitwagarutse ku producer yatwa prix y'ama video urabona ko byari ibintu nka je mvuze ati nanje mpagare muri side y'uwanje Ibreezy vy'ukuri yarabereye ariko Jiri nayo yakoze Jiri n'aba fans batoye baravye vyabo twe nitwaravye vyabo ariko kandi ni ibintu vyari bibereye nibaza ko ariko kandi tugarutse kwa kariya gashavuka Madam Ibreezy urabona ko byari ibintu yagiye navuga n'amajambo menshi ati aya marira ndiko ndarira amajoro twaraye dukora urumva ko ni ibintu twese tudatahura kumwe ibi tuvuze ivy'amarira abantu benshi bari muri entertainment
ni ibintu vy'ukuri twese mbo nta uba ahagaze nyene neza. Hari amajoro turara, urabizi by the way, yego urabizi hari amajoro turara, hari ivyo twigomwa canke ivyo duheba kugira dushike kuri ibi. Sinovuga ko ari itiro gusa, benshi bayishiramwe amafaranga, benshi yabamwe no kwitanga. Urabona ko bari ibintu muri make iyo tuvuze kwitanga biba ibintu vyagutse. Mu gihe rero uri kurakora hagera mu gihe nka kijyo gasanga bakurenganije, urabona ko ari ibintu bitaba byerekana ishusho nziza. Ariko kuri madame wa Ibreezy na wene sinovuga ngo yavyifashemwe neza, ariko kariya kantu ijya action yabaye abari action vy'ukuri yoza kuba igaragaza ese twohindura iki, kuko bijya ni side yagaragaje n'undi yogaragaza, kuko ibintu vyabaye urabona ko nyene natwe twaragize shadow pool tibi nivyo Ibreezy yarakoze. Yes, urabona ko gushika nubu madame wa Ibreezy abantu baramushigikiye. Ibreezy nivyo aratuje, abantu badufise ingene tuba ariko ndazi ko yacitse intege by the way. Mentale mandazi ko ata yabonye ko nyene arono nyene ko jewe nibaza yuko tuzorondera umwe ari muri team ya BMA kugira ngo n'amaburi buri basi aduhe n'umuco kugira ngo aya majambo tugira twumva hari na hari, kuko c'est vrai mu bantu hava amajambo atandukanye uvuye na kote y'umuntu ariko arashigikira. Nimba je nshikira Joe ndashaka kumuvugira muri kano kanya. Oya icambere cyo novuga bajya bajama nabone n'ubwo barondera bafite ingene bovuga nyene nk'abantu nyene bari mw'ijya organisation. Ariko kandi canke barayiguze nko tugira tuvyuma ngo baraziguze vyaravuzo cyane. Urabona ko deja ijya show night, urabona ko rijya joro ryari kubera mu Kigobe, ariko biza kuba vyongorozwa ngo bija muri Winnie Club. Haravuga ko Winnie Club ariho nde avugiriza, ariho Joel avugiriza. Kandi Joel hajya ahantu n'umuntu nyene afise ingene yitwara kandi yara performance ujya munsi. urabona ko maririmbye live reka rabuza piano rega nijya pri na wene muri market sinzi ko agiye ubona ingene yitwaye. Yarabaye surprise ku bisanzwe, yarabaye surprise. Biravuga rero ngo baharabayemwe amanyanga, bimwe barayigura iki, ariko ivyo je navyo nemeza Kero Meyer ganye niyo nari mfatiye ko, ariko uko byagenze kose. Ariko icambere cyoco novuga ntera intege Ibreezy, ntacika intege, bijya bibaho. Madame wa Ibreezy nkuko uri umwongerezi we cyangwa secretary wiwe, muhama courage, peut-être que ejo cyangwa ijya ejo hazoba umuco ukwiye atahane preview kuri muryoherwe iki. Ibreezy musaza ntucike intege, Ibreezy ntucike intege, ya majoro murara muri ko murakora twese nuko kumbure igihe cyacu nikigera tuzobona umusaruro vy'ukuri. Nuko tubandanye na BMA, duhereza na BMA kandi ni twabonye Sadbi ari hajya muri Win Club yaje nk'umu invite, baramutumiye araza. Ni Sadbi yerekanye urukundo afitiye abaririmbyi. Ni Sadbi bahamagaye muri kategori irimo Dramati, ni Sadbi bonako aryohewe. Bahamagaye DJ Fernando, ni Sadbi bonako aryohewe. Kushika yaho Rinoji ashikiriwe kuri Best Collaboration Songo. N'umuntu umuneze waramwishe hagarara ku ntebe, araja no kuri stage kumukeza. Tubona n'umuntu nk'ujya mwanya nta kintu cyo kwerekana ko yari umuntu adafitiye urukundo abaririmbyi bo mu Burundi. Ese Sadbi kuntu yitwaye wavyakiriye gute, wabibonye gute, urashaka kutubwira? Ku kijanye na Sadbi n'undi muntu mw'iyi industry, Sadbi n'undi muntu, kandi ikintu cyonyene maze kuba mbona nuko Sadbi ari ku rundi rwego my friend. Ujya arashobora kuza muri show ata kintu runaka nta pri yari muzanya, ariko yari mu invité special kandi yari yicaye nyene n'ahantu ateza kuyibona neza. Ku kijanye no kumva yoryoherwa abatoyi biwe, tuvyemeranye n'abatoyi biwe, kandi urazi ko indirimbo yabaye ya collaboration collaboration Dolane, urazi kari ya Rinoji na Sadbi. Sadbi rero ku buryo bwo kwishimira abatoyi biwe nivyo irevre, sinomushira mu rwego rw'aba legend ariko arakora, ariko aregereza ko muri legend, kuko legend ni ikindi kintu tuzonakigaruka ko cyane legend ku bantu baba bitwa ba legend n'abandi bantu. Sadbi urazi ko afite rebo yiwe, afite abo bakorana, afite abantu afite team ikomeye cyane. Kuza rero mwakijya giteramo yari umuntu nyene ari muri industry, ari muri industry, kuza none aja gushigikira bajya abantu
vy'ukuri urabona ko ari ibintu bigaragaza kandi ishusho ni nziza ibintu si ibintu byo kwigirisha yarafise umunezero ni vibe imwe ikomeye Badiwa nabonye nibaza, amavideo ari bagasangira. mw'ibarabara ariko ari Ari enjoyinga mw'ibarabara, ariko aryohewe. enjoyinga n'abafana ariko enjoyinga n'abavideographe abaphotographe abantu baba bari muri medias ubona ko ari umuntu yisanzuye kandi tunagira ko kandi ni na Sadbi no muri Dunda na Buja FM n'ahataririmbye barabona ko yagumanye umunezero aho yarari Zadbi n'undi muntu kuyincuro nta kigwanira stage nta kigwanira stage. iki niki akantu karabonetse amafaranga yarabonetse akuza hajya muri win arono ko hariho na contract iri hajya yiwe nawe kuko uribuka bugura win club yari hajya nk'umuntu nka pare hajya rero arono ko hajya yoba nafise na kontra ariko kuza gushigikira First of all Inoji urazi ko yamugwanye ko kuva kera kuva ijya collabo igitegurwa akimwemerera uravyibuka kuja muri studio bakorera muri studio yiwe byose babikoreye muhira n'ijya video byose harimo mayimaje muhira nariko ndaraba video uyu mwanya ya imaze amezi 5 kuri YouTube imaze kuba irabwa n'abantu 1,317,531 yasohotse le 7 février uyu mwaka kandi nta boost irimo ni nyama views ya OG kandi urabona kiri ku rubuga rwa Rinoji ukuri yes ibazeho yabiri kuri YouTube channel ya Sadbi ibigeze mu bindi biharuro ariko Sadbi yagiye kuba mugwanako wibuka media tour bari kumwe baragumanye yaramuherekeje mu radio yatandukanye bari kumwe iyi ndirimbo mu challenge mu mantuze yaguma ko bari kumwe rero nk'umuririmbyi Sadbi kuba yari mwakijya kibanza n'umuntu agaragaza kazoza keza kuba artist kandi agenda ra inspira ubundi Sadbi jara nanye inspira na jewe Sadbi ni wa muntu ashobora kugira mu kibanza ukabona ko na atmosphere igize iki ihindutse kandi akacazana za vibe atagara nk'umusuperstar aza vy'ukuri aje kuvuga ati hariho batoyi biwanje reka ndabashigikira cyane kuri Sadbi urabona ko ari umutipe aguma yigaragaza neza muri Dunda na Buja FM nubwo atarose opportunity yo gushika kuri stage yavyifashemo neza tugarutse cyane kuri Dunda na Buja FM Dunda yabaye mwe insolite ariko habayeho reisite kabisa igaragarira bose yego ku mpande zose urabona umuntu nubwo ko yaragaragaje kwerekana ukuntu yari yiteguriye igiteramo n'umuntu yari yaje ubona ko aje guha umunezero abafana biwe ndetse n'abakunze umuziki w'u Burundi by the way urabona ko Sadbi yari umwe mu bantu bateganije bitezwe cyane n'igishika cishi ku bafana biwe ku bafana b'umuziki ndundi ni na Sadbi imbere yaho hagaragaye amafoto ariko yifotoza n'abastar bari hajye bakiri ko trendize cyane bari kumwe na Kiriko Akiri ifoto bari kumwe na Roriro ibintu byinshi urabona ko nubwo atashoboye kuba agaragara cyane kuri stage ariko urabona ko amafoto yagiye kuba atwereka ko yari mwakijya kibanza Sadbi rero amashugwe yiwe ayahabwe ivy'ukuri n'umwe mu bantu bagaragara cyane mu bintu kabisa bifise poids tugaruka cyane kuri Dunda na Buja FM congratulations kuri Frank Tumwekwase Director General wa Buja FM akabari na Buja TV yarakoze cyane abakozi biwe canke abakorana babikora neza urabona ko Buja FM iri ku rundi rwego urabona ko iba yigaragaza neza ndumva ko Anglobal ko uku kwezi kuriko kurabamwo ibintu tutokwibagira by'ukuri ni ukwezi kuriko kurabamwo masho kandi urabona ko tuko turakurangiza twinjira no muri août yaho ibirori biteganijwe navyo ari byinshi ni byinshi la boss concert ku Société Dinero Trua nizere ko tuzahurira ariko no kuvyabaye na Pamoja Festival ni concert nubwo ko yagaragayemwo umunezero yagaragayemwo yitabiriwe n'abantu benshi ubona ko ku mpande zose aba muri gospel cyangwa mu bindi ibigi bitandukanye abantu baritabira cyane yisama ibiteramo bigiriye bitandukanye rero nkuko bivuze twinjira cyane kuri La Boss Concert tugarutse cyane kuri Pamoja Festival tugaruke ko cyane ntitugisimbe ibirori bya gospel ni ibirori biriko birigaragaza ku rundi rwego rwo hejuru urabona ko abantu baririmba secular canke aya ma concert y'abantu bavuga ngo bari mu vyisi na ma concert ya kuno kwezi yagiye kubagaragaramwe ama insolite ari negative cyane kuko na ma concert atigeze ahera neza byabe ningo dusezerana bahera bagwanye bashwanye ariko muri gospel wibuke muri aha concert wibuke muri ya Dudu yabaye kuri Source Dinire wibuke muri Ntibesha
ya Lopez ya Lopez kuri Jardin Public kuri Jardin Public wibuke niyo kuri Susedinil Pamoja Festival ibi byo nibirori biba bitunganijwe ku rwego vy'ukuri arono ko abana bisengeye ariko kandi byinshi abaye kwinjira ni nko kubuntu ni nko kubuntu gushigikira ariko kabisa kuri Pamoja Festival Kaisite yarigaragaje iyi dimanche vraiment byari ibintu ubona ko byari ibintu bitaguwe neza. Dushimire rero abantu biyumvira bagategura nabo nyine muri secteur ya gospel bakaduha ibiteramo byinshi nubwo ko ni nabo batanguye kugurura sama ibi biteramo nibo batanguye gukora ibiteramo aho tubona twari dusanzwe tumenyereye abastari ayo batangura na sama bashushe ariko no gospel ko nabo ntibasigaye inyuma nabo nyine baraje mberekana ko bahari bakwiye kuvuga ubutumwa bwiza mu biciye mwayo ma concert bakora ndazi ko abantu benshi barahakirira muri gospel soon as possible naza ndabavunira akagohe nabone uyu mwaka nubwo ariko barakora amakonsanti bariko barabura cyane visibility mu bikorwa byabo urabona ko aba Dudu canke aba ba Polinere bari kumwe aba ba Pastor Lopez aba turabamenyereye ariko sinzi kuri kurabona yindi migwi MTC Victoria's Team nibyo barakora ariko hari urundi rwego twari tubakeneye ko batezwa kujabuka hari imigwi ifise parti no mu gihugu hari n'iyindi migwi ifise parti Canada n'ahandi buriya hatezwa kubaho collaboration vyibuze muri East Africa ndaza ndababwira abaririmbyi b'abarundi vya bindi bigira ngo turiko turakora uyu mwaka iki gice cy'umwaka giheze hari collabo twavuga ko yabonetse hanze y'igihugu nta nimwe ariko mu gukina imipira ngo tubenga ngabaki tukibagira karanga mutima ku umuririmbyi atezwa gufightinga ku buryo byibuze buri mwaka atezwa kubatahana collabo ziri international zimeze neza mu nka zitatu cyangwa zibiri Natasha niwe yabikoze Natasha we vyiwe nawe vyiwe birazwi nyene ni queen of the stage abandi bariko bakora iki ibi bintu byo kuva birukira ibintu by'imipira kuza amaseve y'abandi navyo nivyo tuzobigaruka ko by the way tuzobigaruka ko cyane ko umva benshi baridoga ngo hagati no mu baririmbyi hagati yabo harabavyidogera mugabo ntitubigaruka ko cyane tubiha umwanya tuzoshaka kurondera ababijejwe badusigurire baduha umuco kugira ngo dushe kumenya byinshi cyane mwico kintu cy'amamatch aya n'abantu bariko baradukurikirana by the way dufite ibintu byinshi tumaze iminsi tubona muri ino industry ico mbasaba gusa mufate isegonda imwe mukande sabone cyangwa mufyonde sabone cyangwa subscribe ndazi ko mutagiye kwa mwidoga twamene mukiziba cy'umunezero ndazi hari byo turiko twadiviza kubijanye niki na gospel tubivuga kwabyo tuvuga kuri Sekira Music tuvuga ku bakomedie urabona ko abakomedie nabo bariko barategura amasama igisama mutima yaragize Kigingi nawe yafise show inyuma yo kugaragara Kigingi mu Bwongereza agiye kubagaragara n'ubundi muri Kigingi sama comedy garuka kandi na indisho yindi after uraziko ari ibintu biteguye neza man iyi emission habwo no kuyitira izina by'ukuri tuzora tuyagure trend kabisa mu buryo tugaruke kandi kuri Fernando Ingozi twabonye Belvedere yarayujuje iratanze umunezero D1 mu kinama yakoze show y'ubuntu abantu baraza barasara ujya munsi ziko hariho na match hari ya kuri Centre Technique National ariko D1 zabikora neza abantu baraza igisarcha Bujumbura cyose kiraza kiramwiwe man D1 nawe nari karaza mu muvuduko udasanzwe ariko kandi binjiye cyane muri promotion no gutegura ibikorwa bishasha kuri bo yego novuga ko rero tugende kuri la Boss Concert ejo twarabonye amasanamu yagiye arasirikira ku marezo sociaux aho twabonye team izoba iri yakora ishow rotura kuri Susedinil bari bicaye ese ibyo ntabyo tumenyereye tubona eske ni impinduka mu muziki w'u Burundi ni nakantu Natasha ashatse kwereka abandi bantu bateguye ibiteramo ko abasumbije bimeze gute Natasha Festival ujya festival umenye kari umuntu Natasha nyene ni Natasha akora ivya Natasha wibuke kandi kafise na lebo atwagwamwo urabona ko kandi afashijwe
nijya hoteli twavuga kimwe Club du Lac barabikora neza. Iri joro rero riheze ku munsi w'ejo yagiye kuba agaragara ari kumwe n'abantu bazoba bari kumwe muri La Boss Concert. Aho abaririmbyi bagiye kuba basangira iri joro ryari joro ryiza. Hagiye kuba hagaragaramwo abo mu mutio wa hip hop, twabonye ba R&B bande zoba ari show by'ukuri urabona ko iri kirategurwa cyane. Yabatumiye barasangira kuri Suicide Nile baratwenga, urabona ko byari ibintu biryoshye, ibintu tugatwimenyereye muri Tanzania. Diamond yashobora gutumira abantu biwe bagasangira, ariko kw'incuro yagiye kuba abigaragaza. Je nebaza ko ariko arabategura mu mutwe kubera ko tumaze iminsi tubona amashow ahera abantu bashwanye, ibintu ariko aremera ko yisho abikurikiza. Umwe ngo yamaye umwanya munini, ya undi ngo naririmbye umwanya muto. Nibaza ko ariko arashaka kubategura kugira ngo ni ikintu aje gukora kugira ngo bose batanga umunezero. Oya, iyi operation kuri Natasha reka tuyiraze tuze tuyiganire kwejo. Tuvuge cyane ido nido no kubaririmbye bari bahari no kuvyo bagiye kuba bashikiriza nico Natasha atwizeze. Wabonye kuri afishe ko yagiye kuba ashira ko ku bantu bazoba bariko barataha yabakubitiyeho bisi z'ubuntu. Natasha n'undi muntu my friend. Natasha kandi byarabishoboye. Ivyo se nirwa ndagira amakenga ngese ngo bizoshoboka. Azobikora. Ese bigira iki? Ujya zobikora kame. Reka turindiye zobigaruka ko. Ico mvuga abantu bari muri organisation babikore neza. Nta kavuyo, nta kajagari kuko ngigiteramo ngo ntigihere. Turashaka ko abari giteramo vy'ukuri kizandikwa mu mateka. Tuzoguma twibuka vyibuze. Tuzovuga ati mwakuno kwezi k'umunani harabaye concert tutazopfa twibagiye. Ndumva ko bizohari ibintu biryoshe kabisa. Numva ko byinshi twashe kubiganira ko turamera nk'abagura, ariko sinzi ko tubwira ko ibindi biteramo bya biri tekanije kuzoba ko narabonye nko kuri Van Beach, Kidumu arahari, babishu barahari. Numva ko ibiteramo ni byinshi. Iyi ni concert VIP kuri Van ni tariki zibiri nabonye affiche. Kidumu azoba yasubiye kumanuka Visual Love cyangwa Peace and Love yo dusanzwe tuyizi. Ijya ni show iri VIP. Ije se ni Rwanda tumirira. Abayizi barayizi, baramuzi kabisa. Kuko iyi ni réussite deja. Kuko ukibona Kidumu kuri stage ukabona Peace and Love cyangwa Visual Love na Fernando azwari haje. Izo ari show iri VIP kandi nkizera ko tuzoza turayibwira abafana. Urumva ibi rero ni vya bintu byuko umuziki ndundi ugifite aba legend. Raba boss wa Van Beach atumiye Kidumu, yaramuzanye azanye Visual Love, Mukari wa live, Mukari wa live. Nizere ko aha ikiziba cy'umunezero sitwe gusa tuzogitanga iki cyoco namaze ukibonamwo ikindi kintu. Abantu bari VIP duhurire kuri Van Beach dukora gasha itariki zibiri. Ndumva ko ibi byo byari biteramo biri VVIP kandi twizera ko ibintu bizogenda neza. Ndagushimire cyane Pastor. Eske hari kintu no wumva ushaka kuvuga ntobana kubagije canke ushaka gushikiriza bako yadukurikira muri kano kanya? Shimira cyane ku bantu bari muri industry, ndabona ari ama TV online ari karakora cyane naye atari karakora soon as possible twaza tuyabera akarorero keza. Ishimira cyane ku bantu ku Barundi abanyamahanga bakunda music industry yo wacu ngaha mu Burundi. Shimira cyane ku bantu bitanga batiziganya aba producers guhera ku ma audio ku ma video nayivuze ntibacika intege, General Igbana n'abandi mukore cyane. Shimira cyane all medias baza baduha amakuru ya buri gihe, ariko nenga cyane abaririmbyi b'Abarundi bamaze iminsi bagira showbiz ku bintu byo gutanga ama interview nibindi. Urabona ko ataba ari umuco mwiza. Isa Champagne agiye kubakora igiteramo muri arena nawe ne tumushigikire nubwo kizimbye mbo uriko raraba kiyagaze ko integuro ziyo ariko agena tu abigaragaza ku ma social media ngira baramaze kubona kwinjira bimeze gute byose ndazi barazoja kuri ntuze babirabe. Ufate nakanya ko gushimira abantu bose badutera intege muri commentaire cyangwa abantu baca inbox. Nimero zacu ngizo ngaho ziriko zirasirikira, ndazi ko muzoza murajya murabana natwe muri byose. Gutarakora sabone ndagusabe this time numusegonda umwe kora sabone cyangwa subscribe hama tubashe kuba tubana mu munezero udukwiye buri munsi jour à jour. Ejo aho bukera twaza twamenamwe kiziba ku giteramo cya La Boss Concert
nshimira cyane Mr. Arve tugiye kuba tubana buri every day every time ndanamukengurukira cyane Imana nkorera iguhezagire Imana nkorera ihezagire abantu bose bariko baradukurikirana God bless you ndangiza ndagushimira cyane nawe we pastor wemeye kuza kutubwira byinshi gutanga umuco mu bigiye bivugwa hamwe no misi nibaza ko twashuye kumva n'amaburiburi abantu dufite amakenga ku byagiye biraba twashoje gutahura impamvu byabaye cyangwa n'ibyo byagiye birakurikira ndagushimire cyane nsaba abantu batarakora subscribe kuri channel ya World Vision TV bagende bakore subscribe vuba cyane tugiye kuronka ibintu bimeze neza tube update nimushaka ko update muri entertainment genda ukore subscribe kuri World Vision TV byinshi mu nzubero bimeze neza cyane murakoze guys see you